Nitwa Nahimana Alphonse nkaba ndi umurundi ariko ubu nkaba mba mu gihugu ca Canada tuvuge nk'ubu unya imuyinga bafise ibigori mu rumonge bafise ibitoki mu cibitoke bakaba bafise ubududu abandi nabo hiriye bakaba bafise intuzenya ndiyumvira ni gute twobahindurira ubuzima aho bumenyana na gute uravyumva. Okay, yes, Agaciro Media turabaramukije cyane tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yiyongereka amagara meza n'amafaranga. Je mumva ni omdishanyuma. Yes, kuri screen zanyu murabona umuntu witeka. Ni kimwe mu bintu byantangaje. Barundi kazi cange namwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi muri ko muradukurikira. Ni kintu gitangaje aco gituma amasaba we watangiye gukumviriza ino video uze kuyimara uraza gusanga ariho opportunity nimbura umurundi cyangwa n'umurundi kazi Mutama turamutse cyane. Murakaze cyane y'amahoro n'amafaranga. Okay, kumure Mutama ngira mwugira ko muri idondora abantu bariko baradukurikira. Yego cyane nitwa Nahimana Alphonse nkaba ndi umurundi ariko ubu nkaba mba mu gihugu ca Canada. Yego. Nkaba nenaje mu buruhuko nje no gutanguza iyi application ya NCDP Express. Yego twaba twaheje kuyigira lancement mu ndwi iheze. Yego byagenze neza abantu baravyitavye kugira ngo mwarabibonye ku masanamu abashoboye kubibona. Oyi naje nobwira bariko baradukurikira ko ariho nabiboneye bice bituma numva nti ico kintu ni opportunity cyane cange ni innovation ije mu bucuruzi mu Burundi kubagura n'abagurisha. Mugabo ndashaka ufasha abarundi neza gutahura icarico. Abarundi iyo application imeze gute sinzi ko biduha mu majambo make yavunaguye. Yego cyane ubwa mbere ho iyo application haheze imyaka 2 tuyumvire kuyikora. Ubwa mbere twatangiye gukora ibintu by'uburimyi n'ubworozi. Iyo koperative yacu yitwa Niragira Community Development Project. Ngira nsobanure gato igituma nayise Niragira ni yari sogokuru wiwanje. Wow. Igihe navuka twe dufise ivyo kurya byinshi cyane hari ivyo kurya by'umurengera nta bintu by'ubukene bwa byari bihari hanyuma mu nyuma bivyo kurya birabura. Hanyuma maze kuja mu mahanga niho nabwiye universite niga ko ngiye ndashaka ubushakashatsi cyatumye ibyo kurya bibura iwacu baremera barandungika muri 2012 naraje hano ndaza kugira ico bita recherche cyangwa ubushakashatsi. Hanyuma ndagenda ndabaza nsanga hari ibintu nka 3 vyatumye canke 4 vyatumye ibyo kurya bibura. Ubwa mbere umwimbu uragabanutse cyane kubera inka bahora bafise zaraheze ntizagabanutse zaraheze. Kuko nakuze kera hari amahonda hari ibitoki ivyo kurya byose ikintu abavyeyi bagura wari umunyu gusa rimwe na rimwe n'utuvuta ariko ibindi byose twabikura mu mirima. Hanyuma niho rero nacuvuga none nugira iki nibajije ibibazo ni iki nokora kugira ngo ibi bintu tubigarure. Ubwa mbere twasanze sira amaze gutituka hanyuma uko nasize barima niko bari bakirima. Hanyuma ndavuga rero ntiko isi iri kwirahinduka reka turondere umwavu. Uyu mwavu rero umwavu naturel tutangura kurondera ibitungwa bito kuko nibwo bushobozi nari mfise kugura ingurube n'iduka dukeyi duhene. Hanyuma tugafata amase tukayashira mu nyabariga tukayabika kuri saison yo gutera. Kone yatanguye ari nk'umuryango bakaza baratora amase tukabaha hanyuma abandi nabo tukabaha igitungo umuryango umwe igitungwa kimwe kugira ngo bibafashe kugira ngo bashobore kugira uyo mwavu. Twarabikoze mu mwaka wa mbere twateye ibitoki ivyo bitoki
byagize akamaro kanini cyane kandi byabaye binini cyane bitewe n'uyu mwavu wa naturel cyane umwavu kama w'amase nimba atari bangaga muta aho hantu n'amajayi masango bivuze ni mu ntara ya Muramvya mu ntara ya Muramvya niho mvuka niho navutse niho nataye uruzogi ko navuze ngo reka ntangurire aho nataye uruzogi ndabe ko bikunda twatanguranye n'aba bene wacu tutangura ndabigisha hanyuma mbona birakunze hama noneho n'umutumba wundi ubu dufise abantu bagera hafi ku 200 twigishije hanyuma mu nyuma haca haba n'abandi bantu babikunda b'Imwaro nabo baraza baratutwitura baca baragenda nabo bararahura ubwenge turagenda turabigishiriza abantu ubu rero ndi ngaha n'ubu ndi ngaha turiko turavugana mu kanya meje kuronka telefone IVYO hariya muri Canada aho nzogenda kurabira ikarusi rero nubwo uburyo twabitanguyemo rero ingene app yaje kwari kugira ngo turabe aborozi abari ndamborozi bo muri iki gihugu cy'u Burundi ni gute busangira umwimbu canke bagahinduranya umwimbu n'abandi babicishije mu buhinga ngurukanabumenyi tuvuge nk'ubu unya imuhinga bafise ibigori mu Rumonge bafise ibitoki mu Cibitoke bakaba bafise ubududu abandi nabo hiriye bakaba bafise intuzenya ndiyumvira ni gute twobahindurira ubuzima aho bumenyana na gute urabyumva ndavuga ndireka tugire application iyo application hanyuma tubanze tubaregistre tubarondera turafise abantu hirya no hino tubashire hamwe hama bamenyane hama noneho nibamara kumenya natwe bagiye kuri iyo application bazoheza babone ivyo umuntu wese afise bitagoranye hanyuma icyo azokora rero no kuzoteshaja iyi application hama gashavuga ati ndabona mu Cibitoke ari umuntu afise ibintu canke mu Rumonge bafise ibindi bikeneye gutya canke ashaka no kubigurisha natwe tukazoheza tukayo kuri application igaheze ga connecta abantu bagomba kubigura no kubigurisha guhuza abaguzi n'abagurisha byoroshe biciye muri application iyo system twari tuyizi kuri bari abanyamerika cyangwa abashinwa Amazon na Alibaba sinzi ko menye ibyo bintu izokora nkuko nyene uretse ko igiye nashatse ko itangurira ngaha navuze nti ngomba ko itangurira ngaha mugabo twaragize ama test ahantu hose umvuye no muri Canada izocitangura muri Afrika y'Epfo muri Nigeria no muri Ghana aho hose twafise abantu na Istanbul muri none twamaze kuronka abantu kuko cyane twamaze kumva yuko abarundi ibintu barangurira hanze barangurira muri Istanbul Turkey twunavye nitwo turashaka Dubai hose tuzohashira abanywanyi bacu hama bakoresha application nukuvuga ko bazoja kuri website yacu ya NCTP Express ibintu byose nkabijya basanga kuri Alibaba za Amazon bazobisanga ko hanyuma bakomande basange ngaha nico kimwe Alibaba na Amazon. Wow, bivuze ko no munsi n'abadandaza hagati y'abadandaza n'abandi bose bashaka kwikoresha cyane gose abantu b'amahoteli batwituye bakaza barashobora gukoresha nta ngorane nta nimwe. Wow. Okay, ikibazo rero nivyo uri Murundi ndazi ko uvuka mu Burundi kwiki wiyumvire guhera kuri uno mugambo hera mu Burundi kandi hashobora kuba ariho hari technology nkeya kiroroshe mvuka ngaha mu Burundi niho hari technology nkeya ariko kandi Uburundi nabwo nyine burakeneye ko buja kuri ku rwego rw'ibindi bihugu ndabizi ko hari ibintu byinshi bigoye kugira ngo bigire ariko nabo turi kumwe Canada narababwiye ntegerezwa kwitwara Burundi ikabanza tangurira Burundi kuko ni conception y'uwanje ntibari kunwanya barabyemeye rero no kuvuga ko bitegerezwa gutangurira ngaha kuko nkundigiye gucanje ko nshaka nuko abantu Burundi bayi benefit cyangwa bazoronka ko akunguko na cyane nk'abajene kuko ni application izotanga ubuzi urumva nk'abo bantu ni bya livraison muri management numva n'amahera abantu bazorivra ibintu hama bakorera ama commission kuvuga ko application ingene ikoze wewe uzogenda kurivra
izokarikira amakomisiyo yiwawe si salary twebwe tuzoguha ni abazodukorera nabo twita independent contract bazoba ari independent no kuvuga ashobora kuvuga ati uyu munsi sinze twebwe ntituzokubuza ngo kubaza ngo kutaje kukazi oya urumva uvuze uti uyu munsi nishakira ibihumbi 50 ucuje kuri application ukavuga cha tukubona system ishikubona kuri available ko uri pre kuja ku kazi hama twarungika order ukayifata ukagenda ugakora no kuvuga yuko twebwe ntabwo dusinya amakontra nabo bari frere canke nabo bantu bazo barider canke abo bantu baza kurivra ibintu ni barigenga no kuvuga ko nawe dushaka ko n'aba bantu bafise amamodokari bataje apana gutembera mu muduga gusa tacu urabona ugurira essence ukawugurira assurance na maintenance none kubira iki ku mugoro uvuye ku kazi gasanzwe utovuga utireka nje kugira livrezo ntari n'ibihumbi 50 ako umuduga wananyaro gutembera nko gusa tacu uri kurinjiza urazi kuzimbye umuduga ivyo rero nivyo twiyumviriye twavuga tuti abantu bafise amamodokari ni benshi kandi bari harabazironka ku makredi bakaba bariko baraziriha ariko bagiye bakagira livrezo nko ku mugoroba naho byo birumbi 50 60 ifaranga rikundaho irindi riri birashobora gufasha rigasahiza no mu muryango kandi sorosoro bamwe ko mu kirundi riburi gusumbuko wotaha ukaja mu kabarisha kugira gute tugomba kuja kuri ritime y'abandi uko isi rikwiriruka niko natwe tugomba kugira ngo dushobore kuba urabona ubuzima buriko buragorana ntabwo mufise yuko iyi application zo habinyuzura abantu kuyikoresha no ishobora kubanyuzura kuko abarundi bari smart cyane n'abanyabwenge cyane barakurikira niwo wararavye hariya kuri lancement narabanye harimo abantu babatama kandi harimo n'abajene hari n'abantu bari hagati na hagati uravye neza nyene bose bariko bari concentra ku telefone bariko barashaka kubimenya kandi yari umugoroba umwe gusa ntizobanyuzura bazobimenya kuko ni byinshi bazi baratunze za Android baraja ku ma platform atandukanye izi barazi gutercharger ama application za WhatsApp Instagram Facebook nta kigo na kimwe kirimo nta kigo na kimwe kirimo kandi ko mbure ariyo nabakunda kuvuga ngo igihe naco kirigisha cyane gose kuko nibuka ko ngaha mu Burundi hari ama systeme mashasha agiye yaza harimo n'izi za Limikash Ecocash ziragoranye ko abantu bavyumva canke runo rubuga rwa rushasha rwa gasape abantu bigenda byagiye banyuzura bigitangura mu uyu munsi aho gutabikoresha imirimo ni wari inyuma baca umugani ngo muhiri gushasha utera amabavu ikintu cyose iyo kiri gishasha abantu baravuga ngo biri compliqué ariko niba biri compliqué ibintu byose abantu bagomba kubimenyera nk'uko bivuze nta hantu dushobora kwepera tekinoloji yaraje kandi ku munsi hahinduka uburyo ngurukamana bumenyi abantu ntibasinzira bene kubidevelopa ntibasinzira cyo gituma rero natwe duteza kugendana nayo nivyo twarabonye mwaruguruye nyine officiel mbega uyu munsi byo byaratanguye kugira ngo nuri karakurikira ikiganiro yumva akeneye gucaza direct murakoze mu misi za bizoba bimaze gutangura nkuko nakubwiye ubu turiko turigisha abantu bo mu mangazini bo mu restaurant ingene bazokoresha aya tablets n'ingene bazobona amakomande ingene ariko araza banze babimenyere neza ku buryo hamwe order ije canke demande ije batagira ubwoba azoca afyonda aho ujya gusa agaca abwira umukwizini ati igira ibi nibi kuko twebwe tuzaba dufise umwanya uri limited tuzogira na kontra n'abantu bamamagaze n'amaresitora yuko twebwe tudashobora kurenza iminota 15 komande yaje kuko dushaka ko service yacu yoba yihuta uzokwemera ko tuzokorana no kuvuga ko komande yacu itazorenza iminota
15 kuko muri iyo minota 15 abantu baba babirindiriye hanyuma kandi nawe ubikomanze tuba twaguhaye iyo minota ko utegerezwa kuba ubironse rero umurivere nawe agiye kubitora ni ukuvuga system izo bibona ko abirindiriye n'uwabitumye ko azobona ko arindiriye avyakiriye ni ukuvuga ko azoca asyonda ahantu ati ndatanga urugendo byo kugenda bironse canke produit ndazironse ndabijanye noneho n'ubirindiriye nawe azoca abona ko ubizanye ariko araza yaba ariko azana amaguru cyangwa ariko azana ipikipiki n'imodokari system yacu izoba iriko irerekana ahageze nivuze ko umuntu azoshaka kuzovyikurikirana yego cyane gose umuntu anzani ibi yego ara n'ifoto y'ubiriko aba bari vrere twarabafasha mu foto kugira ngo ntihagire kuko ni ibintu biri protege cyane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kizoba umuntu ubuzi izina ryiwe na ni modokari azobaje afise uzayibona ku ishusho ko byose tuzobikora hanyuma tuzobanza system izobanza kuverifia yuko assurance y'imodokari kwije permis de conduire yiwe ikiri valide ivyo byose bizoba system yacu iragira kuko ba aplika muri system hanyuma system ni heze ka detector yuko uyu muntu ari eligible gukorana natwe good hariho uyu munsi kubwiyi internet nyene hari abantu bafise abantu babakurikirana ku mbuga zabo benshi dufashe nk'akarero nka Burundi urubuga rwa Facebook rukurikirana n'abantu benshi hari ubu bafise abantu benshi bamukurikira gusanga ni umu influencer akomeye mbega uyu muntu ashobora gukorana namwe ku bijanye na affiliation cyangwa affiliation birashoboka cyane gose cyane ego twebwe twishuza ko urumva twebwe turi e-commerce urumva tugomba gukorana n'abantu bose bashoboye kutuzanira abakiriya benshi tugakorana tukagira partnership nta kibazo na kimwe murakoze cyane sinzi ko mbere ko turangiza ikiganiro ho bari ikintu nta kubaje mugabo wumva ko abantu bakwiye kumenya ikintu bakwiye kumenya nuko iyi application atabwoba iteye na gatoya kuko turazi ko mu bintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi hariho ibintu byinshi cyane usanga abantu bagira ibintu mugabo ni application ikwije amategeko kandi yizwe neza cyane byadufashe imyaka 2 kugira ngo tuyishire ku ma platform ya Google na Play Store rero abantu borema kugira ngo Play Store baguhe urusha ushira ko application nuko wamaze kubona ko ikwije amategeko yego ikwije amanorme atabibazo birimo rero no tera intege abarundi bene wacu kugira ngo bazoyikoresha reka tubashimire cyane murakoze